igitero cabereye donc dufate kuva ahantu bita Icumba gushika mu Kibimba hamaze imisi hari uruja n'uruza rw'abasirikare n'abapolisi kubera umukuru w'igihugu ariya kubona akunda kuja Igitega, rero biragoye kandi amasaha igitero cabereye ko yari amasaha hari hakiri kare. So ahantu igitero cabereye ugiye kuraba nk'ahantu novuga nti abagize ico gitero bari gutera bari kuduga ahantu haruguru gatoya harimo ibiti vy'amapinusi nimbara amasederi ntavyonzi, naho gatoya uduze ngaho hantu kuwo musozi umanutse gatoya nko ku kilometero kimwe hari abasirikare bacunze hajya kwa madamu w'umukuru w'igihugu muhiriwe, niho abasirikare bari benshi cyane novuga ko guhera ahantu kw'isoko. Turaza gusubira tumwumvirize mwidonido uyu munyagihugu afise ivyazi ku gitero cabereye mu Rutegama kikagwamwo abantu baba 19 abandi batari bake bagakomereka. Hagiye havurwa vyinshi bitandukanye kubo babikekwa ndetse bamwe bakaba barahagaritswe n'igipolisi, abahagaritswe bakaba barimwo cane abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, hakaba harimwo abanywanyi b'umugambwe CNL urongowe na Agathon Rwasa, harahagaritswe kandi abakukurikiye mu gisirikare ca kera. Ivyo byose turaza kugaruka kubirabana n'amakuru mashasha uyu munyagihugu yajeje gutangaza kubirabana n'ico gitero. N'amakuru yagiye avugisha abantu ku mbuga ngurukana bumenye ndetse no mu bimenyesha makuru bitandukanye, abantu ndetse batabona kumwe ivy'ico gitero co mu Rutegama. Kumwe n'ayandi makuru yose yatandukanye ariko aravurwa cane rya nino kubirabana n'umutekano ndetse n'ivya politike, turaza kubikurikira mwidonido muri ano makuru. Ico utegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone kugira igihe cyose dushize ko inkuru uce ushikirwa nazo. Manuka munsi y'ino video urabanditse ijambo subscribe niba ukoresha icongereza ufyondeko, nayo ukoresha ururimi rw'igifaransa urabanditse ijambo sabone maze ufyondeko. Abanywanyi bacu muri rya nino hatandukanye muri ko muradukurikira n'abaha ikaze cane muri ano makuru. Reka dutangure twumviriza ino nkuru yashizwe habona n'umunyagihugu. Uyu munyagihugu rero akaba yihweje aho ico gitero cabereye ingene hasanzwe hari mu karere gacunzwe n'imbonera kure, akihweza ibirindiro vy'abasirikare ndetse n'abapolisi batari kure cane yaho ico gitero cabereye, akaba rero adatahura ukungene ngabagwanyi baje bakinjira ndetse bakica abantu ndetse naho bazananye. Uyu munyagihugu we yikeka ko ngo ubutegetsi bufise uruhara mu vyabaye. Nkuko muri buze kuvyumva, utubazo tw'uyu munyagihugu turahambaye. Mu gihe ubutegetsi bugumijeho igipfungu ntibutanga umuco ku vyabaye, abanyagihugu rero ntibazoreka kwibaza zico bariko barabahisha. Amasinamu muri buze kugenda muri aba ngaha n'ayabahitanywe n'ico gitero, ay'imiduga yaturiwe hamwe n'ayishingurwa ry'abaturiwe muri ico gitero. Sangwe ikaze twumvirize vyose nkuko vyashizwe habona nuno munyagihugu. Mwaramutse mumeze neza ngaho muherereye. Igitero cabaye mu Rutegama kiragoye gutahura kubera byo mu Rutegama kurama mu Rutegama ntibacanze kabisa, ntibacanze. Yego ama opposition ntaho batara, ariko mu Rutegama n'uburiyo ntavyura umutwe kwene, ntavyura umutwe. Ni komine novuga ko yuzuyemo imbonerakure gusa, yuzuyemo imbonerakure. Rero vyabaye birateye ubwoba gusa novuga ko ari gusenga nta kindi mbona yokora, kubera ugiye kuraba hajyanye kwa Kontabure n'ahantu igitero cabereye. Donc dufate kuva ahantu bita Icumba gushika mu Kibimba hamaze imisi hari uruja n'uruza rw'abasirikare n'abapolisi, kubera umukuru w'igihugu ariya kubona akunda kuja Igitega, rero biragoye kandi amasaha igitero cabereye ko yari amasaha hari hakiri kare. So ahantu igitero cabereye ugiye kuraba nk'ahantu novuga nti
novuga nti abagize ico gitero bari gutera baja bari kuduga ahantu haruguru gatoya harimo ibiti vy'amapinusi nimba ari amasederi ntavyo nzi. Naho gatoya uduze ngaho hantu kuwo musozi umanutse gatoya nko ku kilometero kimwe hari abasirikare bacunze hajya kwa madamu w'umukuru w'igihugu muhiriwe, niho abasirikare bari benshi cyane, novuga ko guhera ahantu kw'isoko mu Gasange gushika aho hantu aho mukuru madamu perezida avuka n'abasirikare gusa. So biragoye cyane, biragoye gutahura, ni ibintu bisiga ubwenge, ugaca umanuka gatoya nyene ngaha kwa Kontabure n'ahantu hama imbonerakure ngira ngo kuva saa 11 z'igitondo gushika saa 4 z'ijoro hama imbonerakure bigira abatagisivera, ariko bose n'imbonerakure benshi kandi benshi gose. Duze haruguru gatoya uretse abo basirikare bacunze kwa madamu perezida, haruguru gatonya nako hajya mu Rutegama, ntihajya mu Rutegama hari abasirikare abapolisi. Uteye ujani barabara uja mu Kibimba naho urumva hoho n'urundi rwego n'abasirikare gusa. Rero biragoye, muravuga ngo abatekoze ico gitero ngo baciye batera baja ngo Imwaro nza Gihinga, hari Gihinga muri Ndava, muri komine Ndava hariya anye, ariko ahantu hashobora guca niho hagoye kubera yo bahariya anye muzakivoga nyene harya madamu perezida avuka ata abasirikare bariyo, umuntu yovuga ati baciye baja muzakivoga barajabukira haho muri Ndava hariya muri Gihinga, ariko harya ntaho bari gushobora guca. Biragoye gusa arabagizi ba nabi n'abari harya nyene n'abahajya nyene babitse harya nyene, ntabwo kuvuga ngo baje bava mu zindi ntango mu yindi komino ya bavuga muri za Ndava kubera abona ariho hovuga ngo hari opposition canke hari abandi bantu bo mu bundi bwoko bw'abatutsi na cane cane. Ibintu bigoye gusa abafatwa bashobora gufatwa, bategerezwa gufatwa kubera abona harya igitero cabereye nko ku kilometero kimwe ngira ngo kidashika niho urya Zeno Ndabaneza avuka, ni muhiriwe hajya kwa Nyobewe niho Zeno Ndabaneza avuka. Opposition bamwe bariyo nyene, yego naza ko atamwongo buri sato ukaca umanuka hajya mu Batambara n'abasenere nubwo nyene batavyura umutwe, ugaho Turema avuka Bagaya ari witwa Bagaya, n'umusenere n'umuFNR akomeye, umba bategeza gufatwa bonye baca biyita ngo na mu miryango yo kwa Baremi, kwa Bagaya, kwa Zeno Ndabaneza ngira ngo uramubona urya yari mu vya kudeta bari mu mpimba. Urumva rero biragoye cane, biragoye. Bamwe baravuga ngo nagashavu, ngo birashobora kuba ari n'agashavu kubera zirya amaduka ari harya mu Rutegama barayabomaguye ibinyene vyo kubomora amazu ariko nkombe y'amabarabara. Amaduka rero harya mu Rutegama yarabomowe cane gose harera. Rero bamwe bakavuga ngo nagashavu, abandi bakabihinda intumbero, abandi mazina, ariko bigiye kuraba umenga leta ivyo bitero bifisemo uruhara rudasanzwe. Gusa biragoye, reka turindire turabe kizovamo. Hama murakoze. Reka barya twizeye gusa ko abarundi bazoca ubwenge ntibaze bahe Ubufaransa umwanya wo kugira ngo bakore amabi bakoze mu bindi bihugu byo muri Afurika. Nayo rero hari ikibazo wari wabajije kare, ariko ndaribwa kuva Perezida Ndayishimiye ahaziye ivyo amaze kugira
wobiha nk'amanota angahe uri nk'umwarimu wobiha nk'amanota angahe ku 10? mbere ngo ntibabarenza 3. ni ukuri ari n'umutima mwiza cyane kuko 3 je nta nayo notikana rero noti ya 2 ni nusu kubera yuko mu bintu byose ku rutonde rw'ibyo basabwe gukora hari ibintu bitanu batigeze bakorako. icya mbere kuva hasi bagakenyera bagahagarika ubwicanyi n'ihohoterwa mu Burundi kandi bakongera bakashikana imbere y'ubutungane ababikora. icyo ni icya mbere. gushika ubu ntiturumva inkinamico y'umundanyirakure imwe y'igitega yigeze gufungwa umwe agahita ifungurwa bukeye kandi yishe abantu babiri. icyo ni icya mbere. icya kabiri kuva hasi bagakenyera bagasubiza umutamana agateka ka muntu mu Burundi. icya gatatu kurekura ibimenyeshamakuru by'i Burundi n'ibyo hanze y'u Burundi, abantu bakora mu mashyirahamwe ya sosiyete sivile, abantu bari muri komisiyo d'enquête ya ONU kugira ngo bashobore gukorana n'abarundi mu gihugu bidegembya ataguture kugira ngo bafashe abantu gusubiza Burundi ku murongo. icya kane kutagira inkinamico ngo tuzorekura abantu 5,000 byuzuye ubusho abantu batagiraho ingene bahema, abantu bamwe bapfa no kubura ingene bahema, hama bakarekura ngo 1,000 ariko ukaja wumva ngo abandi basubiyemo abandi nabo ngo barabarekuye mugabo ntibigeze bashika muhira. ivyo ni ukuri ntibyemewe kandi biratosekaza igihugu cy'u Burundi. hanyuma icya kane ni ukubandanya. icya gatanu ni ugusubiza ubutungane bwunganira bose bugasubira bugakora nk'uko bwigeze. ibyo bintu bitanu nta na kimwe babikoze ko bigaragara, nicyo gituma jewe nubaha 2.5. bisigura rero yuko kuri mwebwe mufatiye ku byo umuryango wa Buraya wari wafatiye ko ataragira bitanashoboka yuko bashobora gukura ivyo bihano bumye ku byo bayaze. bumye ku byo bayaze ntiharagera mugabo jewe mbona agatima nti umuntu agutera ijisho cyane akagutuma ndavuga mu shuri nk'agatuma kwiyegeranya no kwikwiza. ukurabe cyane kwibutsa kwambara akakwibutsa kwambara urakoze mu kibazo kwikwiza. rero nibaza yuko nuko bumva turiko turavuga ibitagenda, nuko babona ingene ibihugu bya Buraya bibabwira biti turiko turasubira kwihweza ingene bakura mu bihano ko bizobatuma bagira ati ega ikintu twokora muri ibi badusabye kandi ari abanyagihugu nabo nyine bifuza ko twokora ikintu twokora imbere y'inyuma. jewe nsaba Imana ko bugira amaso yuguruye neza n'amatwi yumva neza bagakora ibyo bintu bitanu. akanya mbona katujanye sinzi bamvuga inyumvira mweho kumbure akanya karatujanye kagenewe kino kiyago mweho hamwe cyo mwoza musanga ivyo bihano babikuye inyungu ninziga aka canke kumbure amakenga naya ivyo kononekana nibi ingaruka zo barizo canke akarusho mu majambo make. reka kuri buri yumvira uko aba bantu bo iyo abanyaburaya bisa abantu bapfa gukora ibintu bahuruduka. bwa mbere burategera neza rya rukaratasi rw'inzira
bazorukorera ko neza baraba ingene ibintu bimeze n'uburundi bwabikurikiza twebwe tuvuga tuti byoba ari vyiza ni ukuvuga baretse kwica abantu baretse imigambi igakora baretse amatora akaba ahagarikiwe n'isi maze uwutsinze agatwara baretse izo mbonerakure bakazaka ibigwanisho hanyuma mu gihugu c'uburundi abantu bakidegembya hanyuma nibareka impunzi zose zigataha barisonetse kuzimya indya kugira ngo batahe kandi batashe bategeka ngo camwinjira muri CNDD-FDD kugira ngo tubahe ivyo tubwirizwa kubaha ivyo byose nivyahava twebwe tugataha baja bivuga ati nama mushaka ko tujana nama mushaka kwemera ko ibintu vyahindutse ndatujane hanyuma babone ko tuvuga rumwe kandi ko twiyumviye twemeje ko ibintu tubwirizwa kuvuga igihugu cacu kunuku yuko byose bivugiye kuva mu nzira ko twabipanze rero nibaza ko harimo atazovyumva mugabo atari ivyo ati ivyo babimaze murakoze Maître Armel amasegonda 25 mwe ngusozera gusozera nuko canke kucizere nk'uko kwa Frederica ati oya ibihugu bizokurikiza kujya vyanditse nimwe musanga ico cizere cesozera oya na nibaza yuko ibihugu vya buraya bitazopfa kureka kubona yuko ata ntambwe nini yatewe na leta mu vyerekeza gateka kazina muntu kuko ijyangingo ryakora uko ntirabu Burundi nyinshi bifashwa n'umwe bwa buraya urumva ibyo bazokora bizoba ari byo basanzwe bakora n'ahandi saba rero yego ko dusaba yuko Burundi ikubita agashi igahindura ibintu kerekana yuko ufite ugushaka ko guhindura ivyerekeye agateka muntu agateka muntu kakaboneka mu makungu yuko kubahirijwe hama bagaheza bakabakura kuri ibyo bihano